Reka mbaramutse mwese abari ku murango, abari ku mugoroba, abari mw'ijoro, mwese mbifuze kugira amahoro n'imigisha kandi mugire ubuzima buzima nk'uko tubyifuza, twama tubivuga imisi yose, twifuza kugira ngo umwe wese utamerewe neza, Imana imufashe kwihangana, ashobore kugira ubuzima kandi n'umereye neza nawe nyene nawe ndamusabiye kugira ngo akomeze kumererwa neza. Twese dufatanirize hamwe gushima uhoraho nyene ingabo yaturemye akaba tujeje kuri aya masaha tugihema, kuko burya nk'uko twabivuze ubuzima bwose tubukesha uhoraho, ubwo byose tubihabwa n'uhoraho. Ubwo rero dushime muri byose nk'uko twiyemeje kwama dushima uko bukeye tugashima uko bwije, umwe wese agashima ku byo afise, kuko twavuze neza ko tudashobora guhanga amaso ku byo tubura. Imisi yose tuzokwama dufise ico dukenye, dufise ico twifuza, ariko intego yaje no kugira ngo twige kunyurwa mu byo dufise byose. Hatunga Imana ishobora byose, Imana yaremye ijuru n'isi. Mwese mbafurije amahoro. Rero ndabashimiye mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, muhezagirwe muri byose. Uno munsi tugarutse twongera kwiga za nzira dushobora gukoresha kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu, kuko twabivuze tumaze kwiga inzira 14. Tumaze kwiga inzira 14 dushobora gukoresha kugira ngo tubungabunge amagara Imana yaduhaye, kuko twabonye neza ko ubuzima, imibiri yacu, imitima yacu, ivyimviro byacu, eka ikintu cose kiri kuri twebwe dutegerezwa kwifata neza kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza, mu ntumbero yuko twuzi neza ko tuzobazwa ibyo twakoze byose, tukazongera kandi tukabazwa ibyo tutakoze mu gihe twategerezwa kubikora. Nuko rero inzira ya 15 no munsi ivuga ngo rondera umunezero w'ukuri. Umunezero w'ukuri ni umunezero uva indani mu mutima wawe, kuko twige neza yuko ntidutegerezwa kurondera umunezero duhawe n'abandi bantu. Gerageza mu nzira zose zishoboka wironderere wowe nyene umunezero. Impamvu mvuga ntukaronderera umunezero ku bandi bantu nuko abana b'abantu bo barahinduka. Ibyo twarabyize neza. Umwana w'umuntu ushaka kwizera ngo arakunezereza, uno munsi akaza yamerewe nabi akakubabaza ahubwo kurushaho. Umwana w'umuntu ushobora kwizera ngo araza kukuronderera ibikunezereza, uwo munsi akaza yazanye ibikubabaza. Niyo mpamvu ibinezereza ni wewe nyene utegezwa kubyihigamo, ni wewe nyene utegezwa kubyironderera, ukabyishakira wowe nyene, kandi ntukemere ko umunezero wawe wicwa n'akana kariko kose kaje. Oya, gerageza wishake nk'inguvu z'umutima. Mwibuke neza ko twavyize ko tuzorondera inguvu z'umutima, cane cane tutumbereye mu hejuru, hahandi hari inguvu zisumbye byose. Umunezero rero w'ukuri uzova mu mutima wawe, umunezero w'ukuri uzova mu byo ukora wowe nyene, umunezero w'ukuri uzova mu byo uvuga wowe nyene, no mu ntekerezo zawe, no mu byifuzo byawe. Hanyuma uzowushikako mu gihe wize kunyurwa n'ibyo ufise. Hariho inzira twize ivuga ngo gerageza ukoreshe neza ibyo ufise kugira ngo bizogufashe gushika ku bindi byinshi byiyongereye. Kurondera, twese dutegezwa kurondera, na Bibiliya yaravuze ngo udakora ntakarye. Uzukore, ukoreshe ingufu zawe zose nk'uko twabyize, ukoreshe inkomezi zose uko ubishoboye. Hanyuma nimba ufise 4 urondere kuronka 5, nimba ufise 5 urondere kuronka 6. Ariko kondisiyo nuko uzobirondera mu nzira nziza. Kondisiyo nuko uzobikora udaciye mu manyanga, udaciye hirya no hino, wakoze mu nzira zikwiye. Ibyo numara kubikora uzoronka umunezero, uzoronka amahoro mu mutima wawe. Cane cane kuri babandi bagifise roho ibigisha. Hariho abantu bakora ikibi bakacemanga ntihagire na kimwe bibamarira. Bose bo ndiko ndabwira, kuko abo n'ubundi mbasaba guhinduka, bakorosha imitima kugira ngo roho akomeze kubana n'abaza bigisha. Umuntu wese afise roho umutima nama. Rero wewe n'umutima wawe n'umutima nama wawe ubifashijwemo n'uhoraho nyene ingabo, urondere kunyurwa n'ibyo ufise, hanyuma ukoresha inkomezi zose ufise, ukora ibyo ukwiye gukora. Numara kubikora uvuga ati no munsi nakoze neza, nakoze ibyo nategezwa gukora, uraronka amahoro, uraronka umunezero wo mu mutima. Umunezero mu mutima ntabwo uzanwa n'ibyo utunze, oya namba. Ntabwo ibyo dutunze ari byo biduha amahoro habe na gatoya. Umunezero mu mutima nko meje kubivuga uzanwa n'ibyo biri muri wewe nyene. Kunezerezwa n'ibyo ufise, nimba ufise bike ukagerageza gukorera byinshi ariko mu nzira nziza, unezerejwe n'ibyo ufise, ushima mu byo ufise. Murazi neza ko hariho abantu bifitiye bike, twarabivuze ubushize, akaba afise ibyo kurya bike, akaba afise amahera make, akaba afise impuzu nke, ariko ukabona aranezerewe, ukabona yibaniye neza nabo bari kumwe, ni ukuvuga yifitiye amahoro y'indani mu mutima.
ntabwo uzobihabwa rero n'ubutunzi bwinshi. Barya bafite amamodoka menshi si bo banezerewe, barya bafite amazu menshi si bo banezerewe, barya bafite amahera menshi ku mabanki si bo banezerewe. Umunezero uzovanwa no gushima biri muri wewe. Hanyuma dutangure nko kuri iki c'ubutunzi, neza nabivuze ko ubutunzi sibwo buzana amahoro. Hariho amazu, hariho ubutunzi bw'ibintu ushobora gutunga mu mazu, hariho ivyimburwa ushobora kuba warimbuye mu mirima. Ibi byose nta mahoro bishobora kuguha. Hariho barya babitunze babirunze mu bubati byuzuye, ku mabanki byuzuye, ariko nabo barara barira. Hariho kakararo natanze ubushize, wa undi arararira umusego wiwe ugatota kubera amarira, kuko afise ibindi bimutuntuje, afise ibindi bimubabaje. Muri iyi si nta namwe umuntu azonezerwa 100%, ariko ico dusabwa ni ukunyurwa, tukumva mu mutima ko tunezerejwe nuko tuzi ko turiho, nuko tubona ko imbere ari heza. Ico ni ikintu ca mbere. Ntabwo rero ubutunzi na gato n'amazu n'amamodoka ntibizigera biguha umunezero, ahubwo umunezero uzova indani muri wewe, indani mu mutima, unyuzwe n'ibyo ufise, ugakorera ibyo ugakora kongera, ariko ukoresheje inguvu zawe mu nzira nziza. Ica kabiri, dukomeje kuvuga nyene, twari duhejeje kuvuga iby'ubutunzi by'ubuntu umuntu atunga. Hanyuma kandi ku mahera naho nyene, hariho uyu murongo wo muri Luka ibice 12 umurongo wa 15, aho Yesu yariko abwira abantu, aravuga ati murabe neza, mwitonde, murinde imitima yanyu kuruta ibindi byose birindwa. Ati cane cane mwirinde kwifuza kwa cane, being greedy. Mwirinde kwifuza kwa cane, kuko kwifuza kwa cane ntaco bizogufasha, birakononera ubuzima, birakononera umutima. Kwifuza cane ntabwo ari byo bizoguha umunezero, ahubwo kunyurwa n'ibyo ufise ukarondera kubyongereza mu nzira nziza, nibyo bizoguha kunezerwa. Nukuvuga Yesu rero yaravuze ati ubuzima ntabwo butangwa n'ibyo utunze, ubuzima ntabwo butangwa n'ubwinshi bw'ibyo ufise. Umunezero, amahoro yo mu mutima, umunezero wo mu mutima, ubuzima kubaho ntuzobihabwa n'ibyo utunze, kuko ari aho yaba babihabwa n'ibyo batunze, abafise amahera menshi ntiboba bapfa. Yaba umunezero canke amahoro canke ubuzima wabihabwa n'ibyo utunze, abafise amamodoka ntiboba bapfa, abatunze n'amadege ntibaba bapfa. Emwe baragwara bakaja mu bitaro, bya bindi byose bakabisiga muhira, bakaja mu bitaro, bagashingukira mu bitaro, bakicwa n'amarira n'agahinda, kubera ko babuze wa munezero wo mu mutima. Ndeka rero nkwifurize ntuzogire kwifuza cane, ntube greedy, ntugire kuvuga ngo ntunze ibifaranga byinshi, ngo bihera byinshi, ngo niho nonezerwe. Kada, ntabwo uzonezezwa n'amafaranga utunze, ahubwo uzonezezwa n'ikiri muri wewe, uzonezerwa n'umutima wawe unyuzwe. Ego rero Yesu yaravuze ati mucunge neza, kuko ubuzima budatangwa n'ibyo utunze, budatangwa n'ibyo umuntu afise. Oya, n'uwo biguha byinshi akaguha amahera menshi, ntabwo ariho woronka ubuzima. Imana burya niyo itanga ubuzima. Iyo yakiriye mu mutima wawe rero uraronka amahoro, uraronka ubuzima, uraronka umunezero w'ukuri. Hanyuma kandi iyindi ngingo twovuga niyo kugira ngo urondere umwanya mwiza. Rondera umwanya mwiza wo kuruhuka, nkuko twabivuze muri ya nzira yaheze, ariko kandi uruhuke wisubiramo, wisuzuma, usuzume neza ubugingo bwawe, urondere kumenya neza mbega umutima wawe uri mwiki, mbega wakira ibimeze gute, mbega usohora ibimeze gute, mu buzima bwawe ukora gute. Ntugakore cyane ngo ukore cyane ngo wice ubuzima ufise, kuko ubuzima bufise agaciro gakomeye twabuhawe n'Uhoraho. Bufate neza ububungabunge nkuko twabivuze. Gukora nabivuze ni byiza, kuja ku kazi ukamenya kugaruka, ukamenya gufata umwanya wo kuruhuka, ibyo nibyo dukeneye cyane. Uruhuke, uronka akanya keza ko kuruhuka. Imigani y'ibice 23 umurongo wa 4 avuga ngo wige kumenya igihe cyo kuruhuka, ntukicishe ibikorwa ngo urondera ubutunzi, kuko ubutunzi sigo buzoguha amahoro. Ahubwo menya igihe cyo gukora, umenye n'igihe cyo kuruhuka, kugira ngo ubuzima bwawe bubeho neza. Bungabunga ubuzima bwawe rero, ntuzokonone ubuzima bwawe ngo nukugira ngo urondere amahera, ngo nukugira ngo urondere ubutunzi. Uzuruhuke kugira ubuzima bwawe nabwo bube bwiza. Uyu mwanditsi nawe yaravuze ngo dukora cyane tukica ubuzima, turi kurondera amahera, tukayaronka tukayabika, twamara kuyabika nyuma tukongera tukagwara, kuko twamaze kwica ubuzima, tugasubira gusohora ya mahera tuja kuyajana kwa muganga, turi kurondera gusubirana bwa buzima kandi bitagikunda tutakibusubirana. Rero ugerageze uzuronka umwanya wo kuruhuka, kandi uruhuke mu mutima nkuko twabivuze, ushime ibyo ufise, ushime ibyo ushitseko, urondere inzira zose uronke
ibyo urondera byose ubirondere mu nzira nziza, ubironke mu mahoro kandi bikunezereze. Umunezero wo kuri iyi si nta handi wawukura atari mu mutima wawe, atari ukushima no kunezerezwa n'ibyo ufise. Umunezero w'ukuri si ugutunga ibintu byinshi. Ntabwo umuntu anezezwa ngo nuko atunze byose, kuko n'ubundi ntawe ubitunga byose muri iyi si, ahubwo ni ugushobora kumenya no kunyurwa ibyo ufise, ugashima Imana. Reka mbifurize kugira ngo namwe mubungabunge ubuzima bwanyu, murondere kubaho neza, murondere kunezerezwa n'ibyo mushitseko, ntimukarondere gutunga byinshi, ntimukarondere gutunga amahera menshi, ntimugakunda amahera cyane. Uyu yaravuze ngo gukunda amahera ni bibi, gukunda amahera ni umuzi w'ibibi byose, kuko bajya bayakunze cyane yabateye kuja kwifuza, abatera gukora ibibi, abatera kwica no kwiba, ikabatera ibintu byose kurarikira irari ryinshi n'iribi. Ahubwo twese tugire imitima inyuzwe, hama turondere kubaho mu mahoro kandi tuyahe n'abandi turi kumwe, bizotuma tugira umunezero w'ukuri. Murakoze cyane, mubane n'Imana.